kwabo atubajali tena mupoe bana wanda wote atubajali tena Bonsoir famille, hapa tuko Panzi kwenye vraiment population ya Panzi na deklare ke Banyarwanda bote warudie kwabo. Ndio biko Panzi hivi kabisa, babiana banalamuka, bamama, badada bote biko na zunguruka sai ya ma 21h30. Inyuma yaho M23 ifatiye umuji wa Goma bwaca ikiyongera umuji wa Bukavu, vyaragaragaye ko umengo abanyagihugu tegere neza, vyagaragara ko umengo abanyagihugu bashimye canke bishimiye kubona umugwi wa M23 ushika muri ivyo bice ukavyifatira, hanyuma abanyagihugu bagasa nko kumengo barabumvira. Mwibuke amanama y'agasakisaki bagenda barakora mu mastade, mu bibuga, eka no mu ducimbiri, bakanatako bagashiraho inzego zabo, abaguverneri baho hantu hose bagiye barafata. Ariko rino joro ndabazaniye amakuru atari meza kandi amakuru adahumuriza ku ruhande rwa M23, ariko amakuru meza kwizina mukongomani w'umutima, eka izina muntu wese ari muri Afrika, akarere k'ubuseruko no muri kano karere kose. Inkuru nziza nuko abakongomani b'ibukavu bikanguye baragumukana M23 yagerageje kurasa hasi, irarasa hejuru, irasa mu kirere, irarasa impande zose, abanyagihugu baranka, batoma ameza, bagatora amapine, bagatora ikintu cyose caka, bagashira mu barabara bazibirira umugwi w'inkozi z'ikibi wa M23, bababwira ati turarambiwe ni muhave, abanyarwanda bose subira iwabo, abakongomani nimureke twigwanire intambara nk'abakongomani. M23 bakubwira ati yabuze ayicira nayimira, biyumviriye ngo babarase, biyumviriye ngo bagire gute, barashe hejuru, abana basarambwe, abana b'abakongomani bikanguye barabananira. Kurikira ano masanamu hamandagarutse ndababwira impamvu nido igituma bano bana canke bano bakongomani harimo cane uruvyiruko, abajene ariho bikanguye. Kubera iki uno munsi ariho bikanguye? Nivyo ngoma ngaruke tuce tuvuganako, kuko hari ibanga riri inyuma yino movement, yino revolte ya kuno kwamagana no kwiyamiriza M23 muri Kongo, cane mu bice bafashe ibukavu no muri Goma, aho M23 yagumihenda amakungu ifotora amavideo ya nayandi ivuga ati abanyagihugu bo muri Goma na Bukavu babayeho neza, tugiye kubugururira n'amabanke ibi na biriya. Ariko kuri kwinyegeje inyuma ya buno butumwa bano bantu batanze. Kurikirana zino video hamangaruke tuvugane, nongere ndababwire impamvu nyezina yatumye bigaragambya. Tukapa kwa masomo ya chai na hivi tuko shivote nje juu tuko tunaangalia sene tu mubarabara gisiko inapita, hatuyajua kama na bazalendo na wale wa malaika wanakuya. Ni ngambo ya shive tuko kuchai, ndio situation nyeko huku, make bajene huku ni mafirimbi, mangoma, mavuvuzela, bakupiga manjanja, ndio situation je tuko wamoshie huku. atubajali tena mupoe bana wanda wote atubajali tena Bonsoir famille, hapa tuko Panzi kwenye vraiment population ya Panzi na deklare ke Banyarwanda bote warudie kwabo. Ndio biko Panzi hivi kabisa, babiana banalamuka, bamama, badada bote biko na zunguruka sai ya ma 21h30.
Abafaransa bavuga ati ngo la nuit porte conseil. Abanyagihugu bo muri Kongo bamaze kuryama ijoro rimwe amajoro abiri atatu babwirwa na M23 n'amaraporo n'amakomunike baraba nivyo babwirwa mu manama y'agasakisaki ko ari FARDC n'izindi nkozi zibibi harimo Wazalendo n'abagiye kubafasha ngo ari bo biba bakongera bakica abanyagihugu bo muri Kongo. Hariko ikintu cagiye kuba imbarutso nuko aba bantu bagiye hamwe bakagenda barayaga bavugana abari Bukavu bakavugana n'abari Goma, abari Goma bakavugana n'abari Bukavu, bakumva ibyo bakorerwa muri Goma nivyo biko birakorerwa ni Bukavu. Bavuga ati aba bantu nta kindi kintu baje kudukorera no kuduhonya, baje gukora ihonya bwoko gitwa umukongomani wese kugira ngo Kagame ahatere ca giti ciwe c'ubwoko kimwe cita ngo abatutsi, akajayo ngo agize kuvertire y'abanyamurenge. Abanyamurenge naho nyene ubwiwe mu majambo amwe avuga ati ngo sabarotsa abanyarwanda ngo nabakongomani, or abakongomani nabo nyene bwabo baricaye baravuga ati abakongomani twe Kongo igitangura nta banyamurenge bari bahari. Abanyamurenge uko baje muri Kongo turabizi, twarabagiriye impuhwe turabakira, ariko ubu tuko turazira ngo abanyamurenge bako barahohoterwa, ngo abanyamurenge bo mu bwoko bw'abatutsi bako barahohoterwa, ngo nico gituma ngo Rwanda RDF n'abashigikiye u Rwanda ngo baje muri Kongo kugwanira abanyamurenge. Baje kugwanira abanyamurenge, ntibari baje bagwanira Kongo, baje kurondera abanyamurenge no kwica abakongomani no kubasahura guhera ku byo batunze mu mazu, reka nuko usahura ubutare n'agataka kabo. Baraje hamwe bariyunga, bitangura ngo byatanguye mu mutwe w'abantu bakeyi cyane bafise n'ubwoba, bavuga ati tuzogira manifestation gute imbere y'abantu bafise inkoho kandi atakinya kandi atari ubwoko bw'iwacu kandi atari n'abakongomani. Bavuga ati ngo n'abakongomani bakorica abakongomani wabo, bagira ngo n'abanyarwanda bizogenda gute twabahagarara imbere bakadushwiragiza nk'amasaso. Baravuga ati none gasha natwe twagumuku ukunyene ubona ko baraduhenda ngo baradutwara twibwa, buri gihe baza batora abana b'abakobwa bagenda kubasambanya, buri gihe baza batora abana b'imisore batwaye batanu akagaruka babiri batatu bapfuye, batwaye batanu abemeye kugenda muri na M23 ngo bagwanire igihugu cabo ca Kongo ku nguvu, naho nyene atari uko bavyumvikanye bakagenda, abavyanse ntibagaruke. Baravuga ati tuzohona, barikangura baja hamwe bararya umutima amenyo, bagira ivyo bita urunane rw'intamenwa, batangura kwamagana kwiyamiriza kugira manifestation baragwanya. Ariko turibaza none koko ko iyo umugwi w'inkozi z'ikibiza M23 ata santima bafise. Twabonye kungene Kagame wenyene yiteguriye genocide, ariteguriye itsembatsemba mu gihugu cy'u Rwanda, aramara abatutsi b'ubwoko bwiwe. Ubu uye aheruka kwica makanika akoresheje drone, aheruka abanyamurenge bose batareko baramwumvira batareko baramuyoboka, bose arabamaze abagandagura. Mbe izina mukongomani neza w'umukongomani azi neza ko ataco bahuriyeko bizogenda gute? Nivyo turiko turaraba kuva ku tariki ya 30 uno munsi tariki ya 31 tubandanya turaba, kuko manifestation zatanguye itariki 29 ariko batangura ari bake, bagwiriye ku munsi wejo. Nuno munsi ngo bongeye kwiyongera, amakuru tubandanya tubatohoreza, mutibagiye gukanda akengeri ko kuri Fleury TV kugira amakuru yose mashasha shanka agezweho ntagusige ntanagutange. Hama ni wabona bino turiko turakubwira tukugezaho bikunyuze canke bigufashije, sangiza nawe ano makuru mugenzi wawe, nawe nyene umubwira ati ibuka gufyonda kuri ako gakengeri kugira amakuru azanana kuri Fleury TV ntaducike buri munsi. Turabakunda cyane.